itangazo twasohoye ku munsi w'ejo, no kuvuga itariki 28 z'ukwezi kwa Myandagaro uyu mwaka turimwo, twabanje kwibutsa abarundi icatumye tugenda gusezerana ayo masezerano iyarusha. Abarundi baratwara imyaka 2 yose, baricara baravuga ibibazo byose ko bimeze mu gihugu, hanyuma baraheza barashika kura ayo masezerano. Tuributsa kandi ayo masezerano ikiyagize ko agizwe n'ibigabane 5: icambere, ica kabiri, ica gatatu, ica kane, ica gatanu. Ibikuru bikuru nibi: kigabane ca kabiri cerekana ingene demokrasi n'itunganywa ribereye ry'ivy'igihugu byogenda. Hanyuma ikigabane ca gatatu ni gihambaye cane, nikijanye n'amahoro n'umutekano kuri bose. Ikindi cari gihambaye gose gusumba ibindi ni ca kane, cavuga ivyerekeye gusanura ivyasambutse mu gihugu n'iterambere. Nayo icambere kwari ukwiga ingene botumbereza ibintu byo gusubiza hamwe ibi byabaye byo kwicana bigatorerwa inzira. Hanyuma ca gatanu kwari kuvuga ingene abaduherekeje bo kwama baduherekeza gushika dushike ku mahoro arama. Turagaruka kandi ku bibazo bijanye n'ingene kuva CNDD-FDD ije gutegeka yari ifise icifuzo nyamukuru cyo gusesa ayo masezerano, kuko yababuza gutwara Uburundi babucuramitse nk'uko bariko barabigira ubu. Rero ico twasavye muri iryo tangazo nuko abarundi bomenya yuko amasezerano ya Arusha gushika n'uyu munsi yakiri umushinge udasanzwe wananiye CNDD-FDD gutembagazwa, kubera ko ayo masezerano yinjiye mu mitima y'abarundi. Bo babonye intambara twamazemwe imyaka atari mike, hanyuma bakabona n'ingane amasezerano ashize imitima hamwe abarundi mu gihe hari intwaro mfata kibanza, maze ayo masezerano arerekana akamaro kayo. Ubwa kabiri nuko Sefor Arusha by'ukuri isaba CNDD-FDD kugirira ikigongwe abarundi, maze ikagarukana ayo masezerano, kubera ko kubura ayo masezerano vyatumye haba intwaro mbi mu bijanye n'ivy'igihugu, bituma abanyagihugu bagwa mu makuba adasanzwe, naho ubutegetsi buguma bubabwira amajambo yo kwininahaza, kuko kugira abarundi bibagire canke ntibabone ibi ariko birabashikira. Ubwa gatatu nuko Sefor Arusha isaba inguvu zose ziri mu gihugu, zaba ziri hanze canke hagati mu gihugu, ko boja hamwe maze bagasaba yuko ayo masezerano bakagora uko bashoboye kugira ngo ayo masezerano asubira aterwe iteka, hanyuma aze abandanye gutwara kino gihugu biciye mu biganiro byo gusigurira abarundi bubu nabo mu myaka izoza akamaro k'ayo masezerano, baba abarundi bo hagati mu gihugu canke abarundi b'inyuma y'igihugu. Ubwa kane turasaba abantu bose baherekeje abarundi, baba abo mu abanyafrika, amashirahamwe yo muri Afrika, amashirahamwe mpuzamakungu, ko bosubira bakicarana maze bakaraba aho Burundi bugeze mu bya politike, mu by'ubutunzi no mu by'imibano, gutyo bagasubira bakiyibutsa ivyo bari biyemeje guherekeza abarundi, kuko ivyo bari biyemeje babitaye mu nzira. Uyu munsi nibabigarukeko barabe
igituma babitaye mu nzira kandi n'inkurikizi mbi zaho babitereye mu nzira, nico gituma Burundi umunsi bugeze ngaha. Tukabasaba yuko babandanya kuvyerekeza gushika iyi politike yo gusubiza abarundi hamwe no gushikira amahoro n'iterambere birama bibandanye. Ubwa gatanu tugasaba abarundi muri rusangi yuko bobona akamaro k'amasezerano ya Arusha yuko ari ntasubirizwa, kandi kubera izo mvo ko ayo masezerano abwirizwa kubera abarundi inyenyeri yobamurikira muri politike y'igihugu. Tugasaba yuko abarundi bose bokora uko bashoboye kugira bagwanire ayo masezerano agaruke kurondera gutwara Burundi, gutyo twinjire mu mahoro hamwe twari twaseye n'abakabakaba igihe twari muri ca gihe c'imfata kibanza.